Murakoze kubona mwatoye imbonesha kure BTV muzindi imbonesha kure zisamiranira mu Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguye duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Wagiye gusohoka igicapo c'ingene Uburundi buzoba bumeze mu myaka 40 iri imbere bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye twabibateguriye. Naho mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza imicafu ahantu hamwe bivanye nuko abantu bikiga mukiza bakaraba ababa bahakoze hanyuma bagasigaho imyanda nabo bagaca baza barahatera iyo micafu. Navyo nyene twabiteguye amakuru saya gusa mukanya naya hamwe n'ayandi mwidonido. Mu Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaramutsa nonge ndabaha ikaze muri ano makuru nari mpeje kubibabwira mu ncamake. Hagiye gusohoka igicapo c'ingene Uburundi buzoba bwifashe mu myaka 40 iri imbere kandi ngo uzoba ari igihugu citeka bivugwa na Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hagiye kuja igicapo cerekana uko Uburundi buzoba bumeze mu myaka 40 kugira abarundi bamenye iyo baja nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hari Imana ntihabo bumwe ntihabo runani. Umuzirikanye w'abarundi uratanguye kubona nababwiye ubutagira yaja ntazimira kandi ntacererwa. Mu minsi mikeyi tugira tubashikirize amerekero y'u Burundi aho dushaka ko mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu citeka. Umukuru w'igihugu aratubwira akamaro ico gicapo kizoba gifise. Igihugu mwene gihugu arya neza, igihugu azofise uburaro bwiza, igihugu abana b'u Burundi bose bazobiga abandi barize, igihugu kizoba cyubahiriza ubuzima bw'abene gihugu n'ivyinshi igihugu citeka muca mwumva ingerekera kimeze. Buca tubereka isanamu yacu kugira ngo tugende tuzi iyo tuja, tugize ingorane tuvuge tuti twahomvye umwaka twirihe. Igituma akanakarorero twavuze tuti dutegerezwa kuronka ikibuga c'inkino cemewe n'amakungu kugira dusubire gusembera twitekana. Ivyo mukuru w'igihugu akaba yabishikirije kuri wa gatandatu igihe yariko yifatikanya n'abanyagisagara ca Bujumbura mu bikorwa rusangi cyo gusubira mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Ibibanza bitari bike vyo mu gisagara ca Bujumbura birangwamwo isuku rike bigaturuka ku bantu bahenereza imicafu bakisunga ko haba hasanzwe hariyo micafu yasizwe n'amashirahamwe amwe aba yakoreye aho hantu. Ivyo rero biruko mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Ibibanza bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura birangwamwo isuku rike. Aha twovuga nko kwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye aho usanga imicafu itandukanye ku nkengera y'ibarabara itabwaho n'abahita canke amashirahamwe amwe ajejwe gukora ibikorwa vyo mw'ibarabara mu gihe ivyo bikorwa biheze adasukura ahaba haregeranirijwe ibikoresho. Saho gusa ugeze no kwibarabara ryitiriwe Nicolas Mayugi inyuma y'ihoteli Novotel harangwa ivyatsi vyegeranirizwaho amacupa atabwaho n'iyindi micafu. Aho nitwibagiye n'abantu baza kwagira umwanda mukuru. Ivyo biruko mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hariho ibindi bibanza biriko birasukurwa nko gutera ibiti ku mabarabara n'amashurwe. Igisata Confucius cigisha ururimi rw'igishinwa muri kaminuza y'u Burundi caratunganije ihiganwa ryo kuririmba bakoresheje ururimi rw'igishinwa hakaba hari ku munsi wa gatandatu. Kuri uno wa munani ndamukiza niho haba ihiganwa ryo kuririmba mu rurimi rw'igishinwa ryateguwe n'igisata Confucius cigisha igishinwa kuri kaminuza y'u Burundi.
urongoye igisata Confucius Jo Hong yamenyesheje ko ico gisata cafashijwe n'abatandukanye kugira ngo iryo higanwa rishoboke. Kwiga kuririmba igishinwa, kwiga kuvuga igishinwa byashobotse kubera imfashanyo y'abarimu n'abanyeshuri b'igisata Confucius hamwe n'imfashanyo ikomeye cyane ya kaminuza y'u Burundi. Manirabona Audace arongoye kaminuza y'u Burundi akaba yarakengurutse itunganywa n'abatunganije iryo higanwa ryo kuririmba mu gishinwa. L'organisation de ce concours de la chanson à l'Institut Confucius de l'Université du Burundi est une bonne occasion offerte à nos jeunes étudiants et élèves. Itunganywa ry'iri higanwa ryo kuririmba mu gishinwa cy'igisata Confucius ca kaminuza y'u Burundi nakajyo keza kugwaruka gwiga ko kwerekana ingabirano yago nakajyo kandi keza kubigisha igishinwa n'abashinwa baba mu gisagara ca Bujumbura ko kwirabira ugwaruka bahaye ubumenyi et de savourer les richesses culturelles des lauréats et lauréates qu'ils ont formés. Nabo abanyeshuri bitavye iryo higanwa bemeza ko bizobafasha kuvuga neza ururimi rw'igishinwa. Twavyakiriye neza kuko bituma twumviza nivo zacu z'igishinwa aho zigeze mu ndimbo z'igishinwa tukumva aho tugeza mu guprononsa no mu kuvuga. Rero twavyakiriye neza kandi biradushimisha cyane. Mu ndimi mu gihe ushaka kumenya ururimi biragusaba yuko uja mu tuntu dutandukanye, uja mu activite menshi kugira ugire umwimbu mu rurimi rwawe rw'igishinwa, ubone inyungu. Mu ncamake kubana participa mu mahiganwa nuko nifuza yuko no kuimproving ururimi kugira ntere imbere. Ihiganwa ryo kuririmba mu rurimi rw'igishinwa rikaba ryari ryitabiriwe n'abanyeshure 15. Ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens ririhaniza uwo muntu wese azoba ashaka gusubiza inyuma canke gusuzugura abaririmbyi b'abarundi. Ange Negrita irakoze. Inyuma yo kudahuza ivyiyumviro by'abana bariya mu gisata c'imiziki bimaze iminsi biri hagati y'abaririmbyi, abacanga imiziki eka ndetse n'abamenyesha makuru hamwe n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, uburongozi bw'ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi bageze ico bubivugako ribicishije mu ikete ryabwo ryo kuwa 9 ndamukiza uyu mwaka. Ubwo buyobozi bukaba bwavuze ko bumaze igihe bubona abantu batandukanye bacinyiza abaririmbyi b'abarundi kandi abakora ivyo bakaba bari mu mico itandukanye. Ubwo buyobozi bukavuga ko muri abo harimwo abaririmbyi, ibimenyesha makuru, abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, abategura ibiteramo, abacanga imiziki n'abandi batandukanye. Ubwo buyobozi bw'abaririmbyi mu Burundi bukamenyesha ko butagiye kuvyihanganira, bugasaba ko izo ntumbero zo gusubiza inyuma no gusuzugura umuziki w'abaririmbyi b'abarundi zohagarara. Bugasaba ko abaririmbyi cane cane bari mu ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi ko bosenyera ku mugozi umwe kugira bashike mu iterambere rirama. Ubwo buyobozi bukavuga ko hagize ikibahungabanya ko bokorera hamwe mu kukigwanya bari kumwe bose. Ubwo buyobozi bukabandanya bwibutsa abaririmbyi ko bagiye hamwe kugira bagwanire inyungu za bose, ko abazogira ikibazo kijanye n'akazi kabo mu muziki ko bokwitura iryo shirahamwe hama rikavyicarira hanyuma bagafundika ijambo rimwe bagashikiriza nk'urunani. Iryo shirahamwe rikaba ryarangije ryifuriza ibikorwa vyiza kandi amakuru yacu tuyarangirize mu makuru avugwa mu bijanye n'inkino twateguriwe na Gilles Boris Ingabire. Mu mpera zino hariko harakinwa ihiganwa rikuru mu gice c'umupira w'amaguru mu Burundi, aho bari bageze ku ndwi igira ya 24 ya Primus League. Rumwe mu nkino zitezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru, akaba ari urukino rwari kurahuza umugwi wa Messager Ngozi ku kibuga Urukundo wari kwakira umugwi wa Flambeau du Centre. Urukino rwaheze umugwi wa Flambeau du Centre utsinze igitsinda kimwe ku busa umugwi wa Messager Ngozi.
ku rundi ruhande umugwi wa Bumamuru FC wo mu ntara y'Ibitoki wariko wakira umugwi wa Tigre Noir baza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi ku kibuga urunani. Ivyaciye bituma Flambeau du Centre iza mu kibanza ca mbere ndetse n'amanota 53, Bumamuru FC inyuma yabo n'amanota 52, nayo Vitalo FC yariko itsinda umugwi wa Magara Young Boys ibitsindo 2 ku busa, yaje kuba iduga ija mu kibanza ca gatatu ifise amanota 46. Message Ngozi ica ishunguruka mu kibanza ca kane n'amanota 43. Umukinyi w'Umurundi Ndayishimiye Yusuf abenshi batazira Nyange mu mpera zino ndwi ku munsi wa gatandatu ari kumwe n'umugwi wa Nice bariko barakina n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yatsinze ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Nice, ibitsindo vya Lionel Messi ndetse na Sergio Ramos. Nyange akaba yakinye iminota yose y'urukino kandi akaza mu bakinyi bashoboye kuba bigenza neza ku ruhande rwa Nice nubwo baje ko batsinda. Murakoze mwebwe mwese mwafasha kanya ku gukurikirana ano makuru, ndabashimiye. Abandi ntogena ntashimiye ni bagenzanje bafashije kuyatororokanya no kuyatosora kugeza aho ndayabashikiriza mu buhinga bw'ivyuma, niyo batumye mubona amasanamu n'amajwi yanje mukayumva atankomanzi. Bose nkaba ndabashimiye, mugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho utaha.